mu gihe hariko harakwiragizwa amakuru y'ibinyoma, amakuru adatosoye, amakuru yo kwiyemera no kwihagararako ku ruhande rwa RDF inkotanyi abasogosi, ibi binywa amaraso bavuga ko aeroport ya Kisangani iri inopérationnel, ngo aeroport ya Kisangani ngo ntiriko irakora namba, ngo aha ni nyuma yaho bayirasiye ibitero vy'imisi biri kuva itariki ya 31 n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri uku turimwo, aho bagenga aho bikubita mu gikiriza ngo nitwe twarashe aeroport ya Kisangani kandi ubu niriko irakora. Iki kikaba atari gitangaza kuko ibi bisanzwe bikuri vyegeranirijwe canke bihurikiye muri ka gasanduku k'ibinyoma ka AFC M23 abasogosi inkotanyi RDF. Umuco n'ukuri turawubazaniye, turaza kurabira hamwe kandi kuri uno munsi aho hari amakuru yo ku munsi wejo itariki zitanu, aho bagerageje kandi kurungikayo drone kamikaze ariko système défensive aérienne, ubwirinzi canke uburyo bwo gukingira ikirere hariya kuri aeroport ya Kisangani basanga buhagaze magabo, hanyuma iyo drone bukaba bwayikoreye ko burayisambagura sandega nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare canke porte parole w'igisirikare ca FARDC. Mbere aho tuza kurabira hamwe n'ugendo rwa gouverneur wa Kisangani hariya bita Chopo, gouverneur wa Chopo, amajambo yashikirije ari kuri aeroport nyene ya Kisangani abwira bene gihugu humura, aha nta kibazo na kimwe gihari. Turaza kurabira hamwe imigwano yabereye Minembwe, cane ahantu hitwa Rusankuku, aho RDF izino nkotanyi bano basogose zino mbwebwe za Sarambwe babacucumiye bagatakaza igitigiri cinshi c'abasirikare. Muraza kumbaza vyifashe gute mu Minembwe? Aya niyo makuru yo mu Minembwe ari update, ari ajour. Bagerageje ngo baragerageza kurako kwisubiza amakambi n'utundi duce batakaje mu Minembwe, ariko bibata kuwa amazi mu gihe Wazalendo FARDC n'abafatanya bikorwa babo bari magabo, kandi ubu bakaba bavuga turi ku ico bita mwendo wa kusonga mbere, ntituriko turasubira inyuma. Iruhande yaho turaraba MONUSCO vyifashe gute. Aha ni mu gihe abene gihugu abakongomani muri rusangi bari mu muji wa Uvira, tubahamagarira kugira ico bita manifestation nkuko biriko biravugwa hariya muri Uvira, ko bishoboka ku runo munsi canke ku munsi wejo bashoboye gutanguza kwiyamiriza umuzo canke ino ngingo n'ivyiyumviro ngo vyuko MONUSCO yoza gushinga imiti canke gushinga ibirindiro vyabo muri Uvira. Aha ni mu gihe mu kiganiro twaraye dukoze ca live cyo ku munsi warangiye itariki zitanu, twaganiriye neza na neza turaba ingaruka, turaba MONUSCO niki mbe aho yoba yaraciye yamaze iki. Reka rero tugaruke mwido nido tunonosore neza na neza amakuru n'ubusesanguzi arahari, tubirabire hamwe inyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndabakengurukire nongere ndabaramutse, ndabifuriza kugumbwa neza mu miryango yanyu, kuko ibintu bikenerwa cyane ni amagara, ubuzima n'amafaranga uwo bikundiye. Ndabakengurukire mwe musanzwe mudukurikira muri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, muri Afrika muri rusangi, Asia, Amerika, Oceani, eka no mu bihugu vya Burayi. Amakuru yacu reka tuyahere Kisangani nkuko bisanzwe. Ni benshi baragishwinga no kumenya Kisangani bimeze gute. Nivyo aeroport ya Bangboka ntiriko irakora nkuko AFC M23 bikubita mu gikiriza babishikiriza. Oya, inyishu ni ikibuga c'indege ariyo aeroport ya Bangboka iriko irakora ukuri kwamye. Ikimenyamenya amwe naya mu mafoto ya gouverneur wa Chopo, aho nyene haherereye aeroport
Bangboka Ikisangani yatembereye iyo aeroporo agaragaza ko atakibazo na kimwe gihari, akanivugira ko indege kuva itariki zibiri inyuma y'izo bombardement indege zikomeza kuza kandi ngo zizobandanya ziza nta mpungenge nimwe ihari. Mbere aranashikiriza inkuru y'icizere abwira bene gihugu ababwira ati nimuhumure kuko ubwirinzi ivyo yavuze mu Gifaransa ngo système défensive aérienne imeze neza, ni muhumure. Ibi navyo tukaza kubibonera mu gikorwa kidasanzwe iyo systeme yakoze mu kwiha drone bari bangiye kugerageza kurungika mu batazi ukungene barashe aeroport ya Kisangani bakoresheje ivyo bita drone kamikaze. Ni kaka drone kaza akaba ariko gahita karipuka, atari za drone ziremetse ibisasu zikabirekura. Bakoresheje ama drone kamikaze, n'ubu bari bagerageje kurungika drone kamikaze, ariko ubwirinzi canke systeme defensive aérienne hanyuma irayikorerako. Ibi rero vyifashe gute? Umuco nuyu ukurikira. Guvernere wa Chopo hariya nyene Kisangani ni Paulin Lendongolia, amazina yabo no kungene baya prononce na marababwiye mu nyihanganire amazina yaba bene wacu canke amalokalite canke ibibanza vyo muri Kongo biragora guprononsa neza na neza nkuko bobo basanzwe babivuga, ariko buramatari canke gouverneur yitwa Paulin Lendongolia Lebabonga niwe guverneur wa Chopo. Uyu akaba yishikiye kuri aeroport ya Kisangani nkuko biko biragaragara hano mu mareresi atanga icizere yongera yereka abene gihugu ko aeroport iri opérationnel iri fonctionnel. Aha akaba yaraje ngo kubeshuza kuko baramaze kubona ko strategie ya yizimbwebwe za Sarambwe RDF ari ibinyoma, kuko nivyo byabatunze. Si ibinyoma gusa basanzwe bakoresha mu burasirazuba bwa Kongo, ni ibinyoma basanzwe bakoresha no mu gihugu indani mu gihugu cy'u Rwanda hariya hakurya ya Kanyaru. Aha rero akamenyesha ko indege ziguruka kuri kwamye kandi n'imirimo canke ibikorwa basanzwe bakorera kuri aeroport ya Bangboka ari kwa kundi nyene vyifashe. Ibi navyo tukaba tubikesha uwitwa ko ari porte parole wa gouvernement provincial. Ndavuga uyu ni porte parole w'uyu gouverneur Paulin Lendongolia, akaba yitwa Senold Tandia Akomboyo. Aba bakaba aribo dukesha ano makuru ko aeroport ya Kisangani imeze neza. Tukiri Kisangani nyene nababwire ko mu masaha ya saa 8:40 kuri no munsi urangiye igenekerezo rya 5 ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 bagize kandi tentative zo kurungika drone kamikaze kugira barabe ko bohungabanya canke batera ubwoba. Umva ico bashaka ni kugira barase ishike hari abantu bahungabane, bamwe bapfe bonone ivyo bonona, kugira iyo aeroport circulation nkuko bo bavyipfuza bifuza ko ngo bo bloka uruja n'uruza canke ibikorwa vya aeroport ya Kisangani, nkuko bo bari batanze communique bavuga ati twarashe aeroport ya Kisangani kumvo zuko ngo hahagurukira amadrone ngo n'indi migambi myinshi ya FRDC wazalendo aribo ngo ariho hava inyenda muvano canke ngo niho hava ngo igituma drone ziriko zirababangamira ngo mu bice igenda itandukanye ho mwumva hariko haraba imigwano igenda itandukanye. Akaba ari icifuzo cabo rero cyo kudetuiza canke gusambagura aeroport ya Kisangani kumvo ngo zo guhagarika ivyo bitero vy'ama drone, ariko ibi bikaba vyabataye ko amazi kuko système défensive nko nayo babwiye ubwirinzi buri ngaho kuri iyo aeroport ya Kisangani canke muri ako karere bukaba bwashoboye kuneutraliza canke gusambagurira kure mu kirere ata kintu na kimwe cononye. Aha ni mu gihe c'isaha 8:40 z'umutaga. Uko niko vyifashe aha ni mu gihe bari bagerageje kongera gukora ubugome. Tugende rero tuve muri Kisangani tuje mu Minembwe. Mu Minembwe Rusankuku hakaba hapfiriye igitigiri nyamwinshi, naho bila
neza na neza itaraba etabli canke ngo batubwire neza na neza hapfira imbwebwe za Sarambwe zingana gute, nimba FRDC bahaguye bangana gute, Wazalendo bangana gute, ariko amakuru ahari ava mu buvugizi eka no mu baduha amakuru hariya mu Minembwe batubwira ko intambara yahabaye ya RDF inkotanyi abasogosi bariko baragerageza ngo gushaka kwisubiza amakambi batakaje, kuko Minembwe 0.0 hari hose muri Fizi ubu hakaba habarizwa abasirikare ba FRDC Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo. Ikintu rero kiriko kiratera umujinya mwinshi izi mbwebwe za Sarambwe. Aha mwabonye na communique ya Kanyuka Lawrence akaba yarasanzwe yandika, ntiyarakunze kugaragara, ariko Kanyuka Lawrence yagaragaye inyuma ya bombardement, inyuma ya kiriya gisasu bateye kuri polo ya Karundu, aho bivugwa ko hari abantu bagera ku 47 bari mu nama, aho abarongozi benshi ba AFC M23 kanaba ofisiye b'igihugu cy'u Rwanda bahatikiriye. Igihe rero bagira inkinamico yo gutwara abanyamurenge muri Kamanyola, Kanyuka yaragaragaye naba Moyize Nyarugabo bariko baragenda gukina inkinamico. Kuva ico gihe Kanyuka Lawrence asigaye agaragara. Turaza kurabira hamwe communique yiwe aho avuga amajambo ubona ko arayo kwihebura, agacashiramo n'akantu kiterabwoba, ikintu kidashoboka. Aha rero muri Minembwe Rusankuku bariko baragerageza kuraba ko bokwisubiza amakambi, ariko bikaba vyabataye kuwa amazi, kuko Wazalendo FRDC n'abafatanya bikorwa babo bari biteguye, bafise documentation idasanzwe ngo igitero bagiye kubagaba ko igitero basanga biteguye, hama barabakira, barabanoza, barabarasa, amasasa aravuza uruhuha, barata baromoka, aho vyarangiye ari intsinzi ya FRDC Wazalendo. Amakambi canke ibirindiro bari baje kubakuramwo bikaba vyarangiye babigumyemwo. Uko niko vyifashe muri Uvira rero. Abene gihugu barahamagarirwa kugira imyigaragambwe canke ivyo bita manifestation pacifique mu kwiyamiriza MONUSCO ko ihahonyoza ikirenge. Aha ni mu gihe vyagaragara ko muri Doha basa nako bari bavyemeranije ngo ko MONUSCO yorungika abasirikare babo hariya muri Uvira ngo kugira bagende kuko basanzwe bavyivugira ngo kuvuganira canke kugwanira agateka kwa abasivile no gufasha ibigenda bitandukanye mu migambi canke mu madevoir eka n'ibikorwa MONUSCO isanzwe ikora hariya mu Burasirazuba bwa Kongo. Ariko nkuko bisanzwe nkuko twebashikirije muri live twako turakora ku munsi wejo, twarabagaragarije amadidane canke amakenga dufise. Aha ni mu gihe MONUSCO nta raporo nimwe iri positive bohagarara bakavuga ati iki gisata ca ONU gisanzwe kigenda kugarukana amahoro n'ibindi vyinshi za minuare n'ibindi vyinshi nkuko musanzwe muvyumva. Twarayaze cyane kubijanye na minuare mu Rwanda, yari hari itabujije ko indege ya Havyarimana na Cyprien Ntaryamira ikorogwa, ntivyabujijwe ko genocide igutegurwa igashirwa mu ngiro n'izi nkotanyi ziyobowe na Paul Kagame. Hanyuma minuare irorera, nta musivile yavugiye kandi yari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 aho habaye icitwa genocide. Uko niko vyifashe rero. MONUSCO benshi bamaze kubona ko itabenspira confiance, nta cyobuza ko umuntu agira impungenge. Aha ni mu gihe bafashe umuji wa Goma. Kuba batakurikiye ikiganiro ca live ni mu gihe twako turarabira hamwe ko umuji wa Goma wafashwe, MONUSCO iri muri Goma. Ico bakoze bari yugaranye muri portaye, hanyuma bikingira ko ibibambazi, hama bashira impoho zabo ziremereye hejuru ku bikuta, kuko bazi neza ko MONUSCO atawo kwinjira ngo ayitere, kuko baba bateye ONU canke baba bateye ibihugu vyose vyashize imbaraga muri ONU n'ibihugu vyatumye MONUSCO ibaho. Rero MONUSCO gushika no mango tuvugana muri Goma irahari, muri Uvira irahari, kandi ubwicanyi bukomeza kuba muri Goma na Uvira. Gufata ku nguvu abakenyezi n'abana bato birabandanya kuba, kwica abajene no gwaruka bo bavuga ko bakorana na Wazalendo n'abadamu babo bikomeza kuba, kwiba
ivyo mu mazu, imiduga, ingendeshwa bikomeza kuba kwiba amakaburimbo, kwiba amafarini, bikomeza kuba kwiba ubutare, kwiba agataka, bikomeza kuba ico kintu citwa Monusco kirorera kandi ururimi baruciye bararumira. Nta kintu na kimwe wovuga ko kiriko kiraba ku nyungu z'abakongomani muri Goma ngo Monusco ibe yagishizemwo uruhara, kandi nta kintu na kimwe kibi kiriko kiraba ko bene gihugu b'abakongomani bari muri Goma na Bukavu eka n'utundi duce Monusco irimwo igenzurana na RDF zino mbwebwe za Sarambwe ngo Monusco ihaguruke ivuga ati ivyo muri ko murakora ni bibi. Rero nta nyungu nta nakamaro ko kuvuga ko umuntu yohava nezererwa ko Monusco yoza mu muji wa Uvira, kuko impungenge twababwiye nuko yoba ije gufasirita canke korohereza RDF zino mbwebwe za Sarambwe ushobora kwinjira kandi ko infiltra umuji wa Uvira, kandi ibintu tuvyiteze ntitunanabishaka nta n'iciyumviro na gato, ahubwo nibazinduke nibanyaragase bagire manifestation pacifique bagaragariza leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bisanzwe bifise umutahe muri iyo Monusco, babereke ko badakeneye igisirikare kiri kwije ca FRDC, igipolisi ubu kiriyo, eka kumbure nibashaka na wazarendo izobafasha kugarukana umutekano no kurinda umutekano w'abene gihugu mu gihe aribo basanzwe baza imbere mu kugwanya zino mbwebwe za Sarambwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ni façon ya infiltration, nta kindi gihari. Bashaka ravitaillement, bashaka intervention canke aide humanitaire canke intervention médicale n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye, mu gihe bari basanzwe bafise ikibazo kungene bibashikira, kuko kenshi biva mu Rwanda bigaca Kamanyora bigenda za Ruvungi, Sange n'ahandi bagana za Uvira no yindi micungararo za Maho Plateau baraye batswe, wasanga kenshi bawazarendo babakubita ambush bakabibaka canke bakabibaturirana. Rero inzira nimwe canke zibiri zitatu zine bifuza gucishamwo ibintu vyabo n'imigambi gayitse muri iyo Monusco. Iyo Monusco rero ntihawe ikaze ku ruhande rwanje, ku ruhande ukungene mbona ibintu, ukungene ndabisesangura. Monusco nta kindi yo bije gukora atari gusongera isibe, uko niko biri. Ariko ntitworangiza tutabamenyesheje ko Tshisekedi mu masengesho Donald Trump yarimwo na ndongozi zigera n'amadelegation agera ku 110, ndavuga ibihugu 110 vyaserukiwe mw'isi muri National Prayer Breakfast hariya muri Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tshisekedi yagarutsweko na Donald Trump inshuro nyinshi gushika naho amuhagurutsa mu bandi bakuru b'ibihugu, anamukengurukira ngo ni umuntu ari brave. Inyuma y'amasengesho Tshisekedi yabonanye n'abarongozi bakomakomeye mu mashengero eka n'abasanzwe ngo barongoye ivuga butumwa n'ibijanye no gusenga muri Maison Blanche kwa Donald Trump, aho bayaze vyinshi kubijanye no gukomeza ngo kwizera imyizerere, gufashanya hagati y'abo bantu n'amasengero amwe agenda atandukanye yo muri RDC. Uko niko vyifashe, ariko amakuru n'ubundi tubandanya tubaronderera twongera tubacukumburira, kuko amakuru aguma agaragara ku munsi. Aha inyuma y'ano makuru turaza kugaruka tubabwira ibijanye n'ibihano eka no kungene abari muri kanama subcommittee ya Afrika imwe heruka kwicara yiga ku bijanye na violation ibijanye no kuraba kungene amasezerano yi Washington yasinywe hagati ya Kongo no Rwanda abandanya ashirwa mu ngiro, abayahonyanze ibihano n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Aba nabo bakaba bagaragaje ko u Rwanda na Paul Kagame bahonyanze amategeko kandi bagiye gufatirwa ibihano. Turaza kubirabira hamwe, turabire hamwe no kungene Ariane Veras niwe ubu ariko arakora igikorwa kidasanzwe mu kwereka Donald Trump eka n'abanyamerika n'abandi bazungu kumbore bo basuzugura amakuru bahabwa na twebwe hano abanyafrika neza na neza basanzwe bari mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Ariko kubera ko Ariane Veras afite visibility, afise ijambo ridasanzwe mu nda hariya y'ibiro bikuru vya Donald Trump, ndavuga muri White House canke Maison Blanche, wewe baramwumva cane, kuko ubu ikibazo abaza akubaza je narishikiye mu ikambi ry'impunzi mu Burundi, aho iryo kambi bigaragara ko
ryari kwakira ngo abantu 200,000 ubu ririmwo abantu barenga 67,000. Naragiye muri Kongo, eka hose narabonye namaganya n'amaborogo mu miryango aho swat bicwa n'indwara zigenda zitandukanye, babaye muri situation précaire nkuko abisigura. Byose tuzaza kubirabira hamwe mu kiganiro kiza gukurikira, ahavuga ati jewe naragiye hariya bimeze ukuntu bibabwiye iki mu gihe u Rwanda rukomeza kwikubita mu gikiriza n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Turaza kurabira hamwe, twongere tugerageze dushire amajambo, tugerageze tuyashire mu kirundi kugira twese dutahure ivyo yariko arashikiriza. Mwarahezagiwe, ndangiza ndabibutsa ko nta Flavor Podcast TV atamwebwe mwe musamiye kino kiganiro mu nzira za link canke umwe muri mu basanzwe bakurikirana Flavor Podcast TV yaba kiberetse haba mu kirukanga gufyonda canke gukurikirana Flavor Podcast TV muri ubwo buryo. Nimwebuke kugenda mufyonze kuri s'abonner canke subscribe kugira tubandanye twagura umuryango wa Flavor Podcast TV. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.